abantu bakurikirana neza buke buke kuko gukurikirana ikiganiro hari igihe byiza biba biri ku iherezo canke bikaba biri hagati kurikirana ikiganiro gifatire bisobore kugushikana kwidonido kuba jewe kabisa mayaka yoga n'inwere bimeze neza Imana iguhezagire. Inshuti bagenze mudukurikiye hano mu kiganiro gica ku muntu TV kuri YouTube na Facebook, mbahaye ikaze mu kiganiro Imirindi. Hano mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane dukunze kumva umuntu aramukije mugenzi we canke bariko baraganira, umuntu abwira mugenzi we ati mwarahezagiwe. Uyu munsi rero dufise iki kibazo ku bantu batandukanye. Hano imbere yanyu nkuko mubibona turi kumwe n'umusore katangurira twidondore. Musore jewe turi kumwe mu kiganiro nitwa Rukundo, we bakwitande ukurusha Drake. Iyo bavuze ngo mwarahezagiwe canke iyo umuntu avuze ngo mwarahezagiwe aho wumva mwiki? Nyene umuntu avugiye mwarahezagiwe batari ariko nyine je bikunda kugira nyine nk'abantu kanini ya bakiriye agakiza. Kubera nyine bijanye n'inyigisho nyine baronka barakurikiranye neza abantu bafasha nyine kwigisha mu by'Imana. Bakaba bigisha ati nyine umuntu muhuye ushaka kumara nyine kumbwira ati warahezagiwe cyane, kandi amaze kumbwira uko aranezerwa kubera we nawe umusuku kuba waranezerewe warahezagiwe cyane, urumva nyine utegerezwa kunezerwa. Hagati aho wibaza ko ari bande bahezagiwe? Mu baremwe bose wibaza ko ari bande bahezagiwe? Cyane abatahuye ijambo. Abatahuye ijambo. Sawa, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Asante sana. Ikiganiro kirabandanya. N'ubu dushikiriye umusore wundi, reka tumuganirize nawe atubwire amakuru yawe. Umusore ni meza cyane. Yego, bakwitande washaka kwidondora ukibwira abadukurikiye? Nta kibazo. Yego, amazina yanjye nitwa niyo Pascal. Mu Burundi niho hantu iyo umuntu ari kuganira n'uwundi bakoresha ijambo ngo mwarahezagiwe. Ku bwawe wibaza ko abahezagiwe ari bande? Ubwanje novuga abahezagiwe bisanzwe nk'ubu ndabikubwiye sinzi ko no bivuga, reka no gusomera muri Bibiliya muri Bibiliya sindi. Yego, no gusoma muri Bibiliya kuko bo Zaburi 23 ku murongo wa mbere havuga ngo iki? Havuga ngo uhoraho niwe mungere wanje sinzokena. Ku bwawe bishatse kuvuga iki? Ku bwanje hashe kuvuga ati uhoraho ko ari we mungere wanje ko ntazokena. Mvuga ko ari we yoba jewe kuko ndamufise uhoraho ko ari we mungere wanje sinzokena. Mvuga ati ari we mu bisanzwe jewe nanje no narahezagiwe. Muri rya jambo rigarutse umbwira ati mu bijanye nk'abahezagiwe wewe wovuga ko arabandi arabahe. Mvuga yuko jewe mu bisanzwe ari nk'uko nyine ufise uhoraho. Haje bavuze ngo iyo zaburi ngo byanditswe ko ni zaburi yande? Ni zaburi ya Dawidi. Bisanzwe ni Dawidi yako aravuga gutyo. Ni zaburi yavuga gutyo. Noneho muri makeya tuvuge yuko abafise uhoraho nka Dawidi, abi wabona Dawidi, uruvyaro rwa Dawidi, tuvuge ko aribo bahezagiwe. So uvuga ko aribo bahezagiwe bonyene. Ahubwo nuwa wamenye kuko handitse ati uhoraho niwe mungere wanje sinzokena. Kuko ufise uhoraho uzokena kandi warahezagiwe. Ni ngombwa nyene ufise uhoraho mu mutima wawe, nta kibazo ndibaza mu buzima bwawe. Urahura n'ikibazo mugabo ariko uko uzi icyo wakiriye n'uzi n'uwo wamenye nibaza ko atabwo wawe ufite. Abahezagiwe n'abafise uhoraho muri make. Yes.
byumvikane ko rero iyo ndamukanyo mu gukoreshwa kwayo igomba gukoreshwa hagati y'abamenye uhoraho gusa. Mu bisanzwe urabona yuko umuntu umubwiye ati warahezagiwe, yego ni Imana baramuhezagiye, santu baramuhezagiye mu bisanzwe byumva. Ni nkuko wewe rero iyo Mana yaraguhezagiye ukwiye kuyambaza, rero ukwiye no kuyivuga aho wowe uri hose cyangwa ugeze hose. Kwa dukurikiye mubandanye gukurikira nitwaronka ubundi muntu afise insiguro zirenze izi, turabashirira ko uyo mwanya nawe mumukurikire twumve abahezagiwe koko n'abahe bantu naho mukanya. Nubu kuba kidukurikiye ikiganiro kirabandanya, ikibazo ni ca kindi nyene. Iyo umuntu abwira mugenzi we ati mwarahezagiwe, mbega iryo jambo rikwiye gukoreshwa ku muntu uwo ari we wese? Imbere yacu nk'uko mubibona dufise uyundi mushinga ntahe agiye kudufasha kugira ngo turonke inyishu y'ico kibazo. Reka atangure atwidondora. Ku mazina nitwa Innocent Hakizimana. Yego. Nkunda Imana, nakiriye Kristo nk'umukiza mu bugingo bwanje. Ndetse nza kugira amahirwe atari kubw'inkomezi ziwanje. Kubw'Imana ngira umurimo nzo kuyikorera kugira ibyo nakiriye nko kumenya Kristo nzobere kubibwira abandi. So mfise ibango ryo gusobora kwigisha abataramenya Kristo akamumenya, ndetse no ku nkomezi z'Imana atari ku nkomezi wanje bigashoboka bagasohora guhinduka. So ndabyishimira, ndabikunda, kandi Imana imba hagufi, nubwo ibicyantege bitabura Imana ikomeza kwigaragaza. Cyo guha ikaze ku Muntu TV. Hama ku Muntu TV abakunze kudukurikirana no kurikirana ibiganiro dukunze gushiraho banezerezwa no kubona abashitsi nkamwe, cyane cyane abakozi b'Imana. Rero hano dufise ikibazo bitewe n'indamukanyo ikunze gukoreshwa cyane n'abantu benshi. Iyo umuntu ariko araganira na mugenzi we basezeranye, umwe akabwira mugenzi we ngo mwarahezagiwe. Hanyuma ikibazo aho kiri kuri iyo ndamukanyo canke kuri iryo jambo, none abahezagiwe ni bande? N'uwari we wese yahezagiwe canke hariho abahezagiwe runaka? Iki kibazo gihagaze gutya kubera ko tubona iyo dusoma Bibiliya hariho abavyeyi bagiye bahezagira abana babo bitewe n'ibikorwa vyiza bakoze. Hariho kumbure n'ahandi twagenda turaba muri Bibiliya tugasanga hariho abahezagiwe. Wewe nawe ico kibazo wokidufasha ko ukaduha inyishu kugira ngo tubone neza abahezagiwe ni bande? Okay, simvuga menshi ariko ndavuga ibiri muri je, kuko icagufashije nico ugomba gufashisha abandi, kuko ntusaba gutanga ibuye utigeze urifungura, ntibishoboka. Nimba wafunguye umukate ugomba gufungura umukate ukawuha abandi ko ari wo mutsima w'ubugingo, bishoboka. So ni kuvuga abahezagiwe biri mu nzira zibiri. Hari guhezagirwa mu buryo bw'ubutunzi bw'amafaranga n'iki. So muri iyi si turimwo, abataramenya Kristo n'abamaze kumenya Kristo, hariho inzira zibiri duhaye ducamwo. Hari ibyo ubona umuntu akubwira ngo warahezagiwe kubera ikintu kanaka umuhaye. So hari n'ubundi aguhezagira, nkunze kubibona ku bavyeyi bakuru. Ukabona umuvyeyi akuvugira ko amajambo yo kuguhezagira. Nanje narigeze kubibona, ukabona umuntu ari ibintu akubwiye, uri inkerebutsi abavyeyi bawe, ukabona nyene ibintu yakwatura ko n'ibintu byerekana guhezagirwa.
ugomba gutahura mu nzira iyahe, mu buryo bwa Kristo cyangwa mu buryo bwo mw'isi bw'imibereho bw'amafaranga bw'amazu meza, mu nzira iyahe? Urakoze. Tugomba kumenya niba ari uwari we wese yahezagiwe, kandi tugomba kumenya neza na neza niba iryo jambo ryo koreshwa ku wari we wese. Okay, jewe ndashobora kwisunga ijambo ryanditse muri Luka. Luka igice ca 12 kuva ku murongo wa mbere. Ndashobora guca ku mutwe w'ijambo, aho umutwe w'ijambo wanditse ntidutinye abantu. Ni kuvuga abantu hari ibintu duhura nabyo, umuntu kamubwira ikintu udafise kumanisha kubera rabudukwari cyangwa kugombye kumuryohera. Ariko uko birigenda bisobanura, ni kuvuga umuntu nobwira ngo warahezagiwe, nobwira umuntu ko yahezagiwe ari umuntu yakriye Kristo. Kuko iri jambo riri muri Luka risora kumfasha gatoya, kuko hari ico ndaribonamwo. Kuko ico novuga ugiye kurikwikirana neza, hari ico nagiye kwakira bivanye nuko nayo ndarisoma, nza gusanga abantu turafise gutinya nguko ijambo ry'umutwe ryatubwiye. Umuntu kagomba kumweza atari uwera, umuntu kagomba kumugira ubukomeye atari ubukomeye, kuko nibaza ko umuntu canke ntaguciye mu ijambo ukababona muhezagira atahezagiwe. Okay, kumuhezagira sinibaza umwana w'umuntu inzira hezagiramwo sinsobora gutahukirwa neza. Aguhezagiye amani isiziki. So nico gituma je ndaraba nagomba kwisunga Kristo, kuko abakriye Kristo abo barahezagiwe, abamenye Kristo nico no hagararako. Kuko ndabye niri jambo ko rinyerekeza ku mutwe w'ijambo ko nabonye hefu gatowe ku murongo wa mbere. Muri ico gihe ishengero ry'abantu ibihumbi byinshi rikoranira kuri we. So hari amahirwe dufise nk'abantu benshi dutuye ku mubumbe w'isi. Jewe rero mpagaze nk'abantu bamenye Kristo. Nimba we waramenye Kristo, nimba we warakriye Kristo kamumenya kari umukiza wawe, ndashaka kugusira mu bantu bahezagiwe. Kuko mu ibyo bihumbi byinshi byavuzwe kwiri jambo, hariho ibihumbi bindi bitari mwabo bantu. Niko ndavyibaza. So barerekezwa kugeraho batangura guhonyoranako. Urabyumva? So nza kwibaza bahonyoranako kubera iki? Hari ico bari bagiye kwakira. Rabuna nimba atari guhezagirwa wari umugisha, nimba atari gukira bwari ubuzima, nimba atari gukugwako ibyaha byari ibindi bintu. Kuko sinumva ingene kwirukira umuntu atakintu ugiye kwakira. So iri jambo aha hejuru gato gusa nkabaza kudutegera kuri TV no babwira basome iki gice cyose bamanuke baraza kumva iyo gerekera. Kuko sinofata umwanya simaye nigisha birebire, ariko umuntu akurikiranye neza araza kumenya abakriye, kuko ngomba guhaka iryo jambo ngaho hejuru ibihumbi byinshi biza kuri we. Urabyumva? So murabe rero ibyo bihumbi byinshi je ndashaka kwegeranya gatoya ngafata mu ibyo bihumbi byinshi karibo bantu bahezagiwe. Kuko nimba hari umuntu yatanze ubuzima ku bwa Kristo, uyo muntu afise ubuzima. Nimba hari umuntu yitanze kubw'uwundi kugira amenye Kristo akanabihogwa, uyo muntu afise ubuzima. Rero uwahezagiwe si umuntu nga kwisa afise ibintu bihinda. Yobu yarabifise ibihinda, amazu menshi, imiryango myinshi, abakobwa benshi, abana beza. Ariko ibyo byose haragezeho Satani waanza kumufindanirako. Murabyumva? Bamaze kumufindanirako, niwe muntu wa mbere Bibiliya itwereka neza ko Yobu na Satani bamufindaniyeko. Aramubwira ati ibintu byose usa kubitwara, ariko hari ahantu utaza gukora. None nsubira inyuma gato ku kibazo babazije. Kuri jewe umbarengura ampezagiye. Wamanisi ziki? A question mark. Ngomba kwibaza.
umanisize iki umpezagiye kubwo namenye Kristo cyangwa umpezagiye kubw'ibi bintu by'iyisi bihari kuko ari umuntu aguhezagira kubera umuhaye amafaranga ahubwira turakoze Imana iguhezagire wakira umugisha ibintu nk'ibyo ibyo byose biba bituma ntangaruka jewe nibaza ko mu kubganje abakriye Kristo abamukurikiye kiriya gihe bakanyangako niyo bantu bakriye umugisha. Okay, hanyuma hari ikibazo nariko ndibaza kibonekana mu gitabo cy'itanguriro ku bice 27 itanguriro 27 umutwe w'amajambo aravuga ngo Yakobo yihindura Esawu atwara umugisha wiwe. Amajambo ni maremare, reka dusa n'abahera kuri 16 kugira ngo ducungure umwanya. Haravuga ngo kandi ashira insato za ya masuguru y'impene ku bikonjo vyiwe no kwizosi ahari inkute, ahereza uwo mwana wiwe Yakobo za nyama zicumvye n'umutsima yacumvye, nawe aja iyo se ari, aramuhamagara ati data, aritaba ati ati urinde ga mwana wanje. Yakobo yishura se ati ni jewe Esawu imfura yawe, nkoze ivyo wambariye, enda se vyuka wicare urye kuvyo nahize kugira ngo umpezagire. Isaka abaza umwana wiwe ati ko waronse n'ingoga ga mwana wanje? Ati nuko Uhoraho wawe ampaye kugira ibakwe. Isaka abarira Yakobo atenda igira hano mwana wanje ngo korakore umenye kuri Esawu umwana wanje koko canke kutariwe. Nuko Yakobo yegera se wiwe Isaka aramukorakora, aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni vya Esawu. Ntiyamenya uwariwe kuko ibikonjo vyiwe vyari kubwoya nk'ivya mukuru we Esawu. Nuko aramuhezagira, aramubaza ati mbega uri Esawu umwana wanje koko? Aramwishura ati ndiwe. Tugarukirije ngaha kuri uyu murongo wa 23 herekana neza ko Isaka yahezagiye Yakobo umwana wiwe. Kuko turi kuri rya jambo ngo mwarahezagiwe, dushaka kuraba twitonze niba rero hariho muri bano babwirana hagati yabo ngo mwarahezagiwe bashobora kuba ari uruvyaro rukomoka kuri Yakobo. Ico ni kimwe. Tugiye mu kindi gitabo ca Luka 3 kuva kuri 23 kumanuka hepfo gushikaho ico gice kirangirira, naho nyene herekana yuko ugo ruvyaro ari rumwe. Naho tuza gusangamwo uyu mugabo Isaka n'uyu mwana wiwe Yakobo. Uravye no muri kino gitabo, iyi gitabo ca Matayo ibice 25 ku murongo waho wa 34, naho nyene herekana yuko umwami azobwira abari buryo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguriwe uhereye bukuremwa kw'isi. No kuvuga ngo naho nyene herekana neza yuko hariho abahezagiwe. Rero muri makeya nagira ngo nawe uko wumvise aya majambo yose dusomye, hari ico wumvamwo bijanye n'iryo jambo turiko turabazako? Okay, ni kuvuga mu buzima busanzwe twe turi abana b'abantu kandi duhezagira nk'abana b'abantu. Wanyeretse ingene Sawuli yariko aragomba guhezagira umwana we Isaka. So ni kuvuga ujya n'umuntu kandi ntawe ubyara umwana ngo amutererane, arafise kumuhezagira nk'umwana w'umuntu.
kuko hari ijambo ritubwira ngo haravumwe abizera abana b'abantu. Iyo ni ijambo dusoma muri Bibiliya. So muri make umubyeyi w'umuntu ni umubyeyi w'umuntu. Kandi mu mico y'ikirundi no twumvise wigito gitabwa iwabo. So uko tubayeho nuko Bibiliya itwita hari isano y'ubuzima tubayemo ngaha ku isi. Bivuga iki rero? Imana yoyo ntabwo yadusize ngaha ku isi kugira ubuzima bube nk'uko turimwo mu iki gihe. Hari kuremeshanya duhaye ducamwo kubakana. Kuko nibihe turimwo. Hari umuntu akubwira Imana iguhezagire, Imana ikurinde, Imana ikuzigame, kuko nta kindi kintu afise cyo kuguha. Bivuga iki? Ni kuvuga twebwe hari ibyo dukora nk'abana b'abantu, kandi Imana ibitoneramwo nk'umugisha kuri twebwe. Kuko jewe nawe turabana, ariko ari igikorwa twasiriweho. Kuko ngo ibyo dukora nibyo tuvuga. Ntabwo ari twe tubyigenera kubamaze kukizwa cyangwa kubamaze kumenya Kristo. Kukubwira ngo warahezagiwe ni cyanye Imana iguhezagire cyanye warahezagiwe, nagomba kuba nuguruye ni impamvu nkenda kubwira ibyo bintu. Ntaba ari byo kuruheyi, ntaba ari byo gusigana muri za ndimi ya migani yacu ngo gusigana inkore ku maso. Ya migani y'abasukuru bacu mu Burundi. Kw'iryo jambo wasomye ikintu natahuyemwo ibyo ari byo byose uko se yari karagomba guhezagira umwana we. Rabuda ni bya bintu twe dukorerwa nk'abavyeyi kuragwa, kuko yari konfiro. Kiriya gihe ntabwo yabikoze arabareze imyaka myinshi. Aravuga ati byo byose ndagomba guhezagira aba bana banje. Kandi iyo ufise abana hariho ukugenda uraba uyu muntu yose akuzozigama ubutunzi umubyeyi, kuko na Bibiliya iratubwira ngo ubutunzi tuburagwa n'Imana. Umugore mwiza niwo duhabwa n'Imana. Iyo ni Bibiliya. So nimba ubutunzi tubabwa n'ababyeyi, hari gihe umubyeyi arobanura akavuga ati umwana niwe azosigana ubutunzi, azosobora kubureresha abandi. Aho ikibazo ndakubaza, uratahura bene Yakobo kubatandukanya n'indi miryango ku buryo babayeho mu buzima bwabo n'indi miryango? Twahagaze kuri rya jambo rivuga ngo guhezagira, Imana iguhezagire. Kuko je nkunda kumva abakizwa nitwe tubikoresha cyane. Dukoresha ngo Imana iguhezagire cyane mwarahezagiwe nk'uko wabivuze. Mwarahezagiwe nibaza kujya muntu niko atabisobanura neza, biba bifise intumbero nyinshi bivana n'icyo umuntu abikubwiriyeko. So hari umuntu akubwira kubera ukuntu wambaye, ndabyingene wambaye kabisa warahezagiwe. Hari umuntu abikubwira muri iyo ntumbero. Hari n'ubundi akubona uko wibereho face, uko witemberera, akavuga ati kabisa urubyaro rwawe warahezagiwe. So sinsora rero gutahukirwa bivanye n'uwabikubwiye, intumbero yabikubwiyemo. Ni kuvuga je uyuze kumbarira narahezagiwe, ndashaka kubitahura kubera hariho season twari dufise wewe nanze twari ko tuganirako. So nta muntu yadukiza abikubwira uko nyene. Jewe ngandi mu kazi nsanzwe nkora, hari umuntu yinzira ngati kabisa wewe nubwo uvuga uko wewe warahezagiwe. Urabyumva? Kubera abonye ibikorwa mpaye ndakora. Ariko reka ndakwereke ikintu kidakoreka. Abantu bavuga ku by'amaso babona hano. Urabyumva? Ibi tubonesa amaso, utunzi, imyambarire, imirire, ibintu nk'ibyo. So akabihagararako. Ariko uzukurikirane neza. Nta muntu abwirwa ngo warahezagiwe kubwo kumubona yaramenye Kristo.
urabyumva nico gituma kwisi turiko hari ibyo duhaye turakurikiza tutafase intumbero neza bene Yakobo wabisomye neza nabo nyene ukurikiranye hari impamvu babwirana warahezagiwe urubyaro rwa Yakobo rwarahezagiwe hari impamvu rabda ntibara abapagani boha barabakizwa n'akarorero sinshatse kwinzira cyane n'akarorero nguhaye wewe kuko ne wasomye ijambo ry'Imana urabyumva n'akarorero ndaguhaye go bari urubyaro rwahezagiwe n'Imana rukamenya Kristo so ngaha mwisi hano n'ababikoresha bataramenya Kristo ariko babikoresheje mu nzira yawe none ndakubaze nimba hari umuntu hayabikoresha bari mu biboreza acamubwira ati kuba jiwe kabisa mayaka ka yoga ninwere bimeze neza Imana iguhezagire Imana itatwemerera ivyo byerekerahe bari muri rwa rubyaro rw'aba bantu uhansomera so ni kuvuga tugomba kuraba inzira yo gukoresha iryo jambo ni sangapi ni mu gihe cyahe kubera impamvu ni kuko nabariya barikoresheje hari gihe barimo sinzi ko ntaho ego urakoze cyane urangirije ku ijambo ryiza rivuga ngo kubakoresha iyo mvugo ngo mwarahezagiwe banze kuraba neza ni mu mwanya wahe ninde ariko arabwirwa ngo mwarahezagiwe true urakoze cyane ndagushimiye ku kiganiro uduhaye no ku mwanya waduhaye hano twagusanze mu kazi aho ukorera kubakurikiye Umuntu TV ijambo wobabwira niri ijambo no babwira no manza gushima kuba mwakwigoye nanje mukanshikako okay ico novuga ko cyambere no manza gushimira cyano yanyu kuba yatwiyumviyeko kadushikako kuko ntabwo ari amahigwe ya bose yego nuko twoba twizeyo akindi nacyo novuga abantu bokurikirana neza buke kuko gukurikirana ikiganiro hari gihe byiza biba biri kwiherezo canke bikaba biri hagati kurikirana ikiganiro gifatire bisobore kugushikana kwidonido nkuko twahiraheze tuvuga ngo kurikirana impamvu umuntu akubwiye warahezagiwe kuko twagerageze kubica hirya no hino ariko tugiye kuronka kanya tuzobiganira ko nanje no hiraheza mvuga ngo mu byo dukora byose suko byose ari byiza suko byose tubyemererwa so nimba byose tutabyemererwa turabe ibidufitiye akamaro dusoye kubikurikira cyane gose ibidufitiye akamaro si byacu nk'abamenya Kristo